raporo ya Banki Mondiale nuko Uburundi bugeze ku bice 81 ku bukene, atari uko igihugu gikenye, ari uko abagitwaye bakirya gushika naho n'abana bakiri bato biga bicaye hasi. Zose zahabaye umunsi twabaye abambere ni he tetwa bakumvirije wewe ziba intwaro zose zigeze kubaho mu Burundi mu myutinga cyangwa mu koroni mubwire abambere ni ryari. Icya kabiri, tuvuze umwasi w'igihugu nuwici gihugu indani sutera igihugu de l'extérieur hanze. Nashaka vraiment twumvikane kuca arico umwasi w'igihugu vy'ukuri. Aho hantu hamusigurire neza. Hanyuma icya kabiri gufata igihugu cy'u Burundi, igisoda cy'u Burundi kiri mu bisoda vya mbere bikenye muri East Africa. Igisoda cy'u Burundi kiri gisoda ca mbere gikenye, kimerewe nabi muri East Africa, kesa swa mu mahera, kesa swa mu bigwanisho, kesa swa no mu basoda ngene bakomeye, kesa gendurabe na formation, gendurabe iskamu kungene merewe nabi. Urabona ku buryo bwaho ugiye kuraba igisoda ca Kenya, ca Tanzania, c'u Bugande, c'u Rwanda, igisoda ca Kongo coco murazi yuko namazi atemba mu nuze. Donc pour dire yuko mu bihugu vyose vya East Africa ko ari bitandatu, ibihugu bibiri nivyo bihugu bimerewe nabi bivanye na leadership yavyo. Ibihugu bibiri kandi nivyo bihugu uno munsi babifatanya bakabikubita. Niyo mpamvu gifatanya bakabikubita. Kuvuga yuko none nibwo muri ko muradukubita, none muratwe ni ishinga niki ko turi muri Kongo kandi mutukubita. Ese umugabo wakwiyubashye kuri mukubita. Ubu tuko tuyaga ibintu vy'ubwenge, urashobora voilà urakoze vraiment urakoze. Tuko tuyaga ibintu vy'ubwenge. Nukuvuga yuko ikintu kibabaje kandi cisha igihugu nuko leta yiwacu irazi yuko ikenye, irazi yuko ifise igisoda kimerewe nabi, ugacushoka ngo ugiye mu ngwano y'abantu bamaze imyaka nka 10 bitegura. Uravyumva? Ubutaye igihugu mu bukene n'ubushomeri n'ingorane zikomeye ugitayemwo. Uravyumva? So uno munsi rero hakenewe iki? Hakenewe gukorwa iki? Swat hakeneye hakaba umugwi ugira urabona leadership y'umugwi utegerezwa kugira approche politique kumvisha ko igihugu camaze kumererwa nabi. Uno musi umukuru w'igihugu agenda muri pari akavuga ngo nta ukorera abami babiri waza uyo wa kabiri nuwo hanze n'uwindani. Donc nibara nuko uno musi umwasi wiwe wa mbere afise n'indani. Ano rero cyo nashaka gusaba iyo bavuca umugani mu Kirundi, uwase kumva kubw'ijambo yumvishwa n'igiti. Uwaswe kumva kubw'ijambo yumvishwa n'igiti, kandi igiti hari igihe kitava ku mwasi wita dore wo hanze, igiti gishobora no kuva indani. Nushaka kuko uno munsi ubukene ntibufashe umudede, n'abadede barakenye bagenda n'amaguru bamerewe nabi bagize tukosoro. Uyu mutipe ko aravuga nga nuko ari hanze afise icari afise n'iki tusa. Uravyumva? Uno munsi wogenda kugira interview sondage nuko bigenze. So ibintu biriko birare muri Kongo nukuvuga yuko ni vya bindi iyo wananiwe ivy'indani uja kwita mu vyo hanze ugirigira iki. So majambo make Uburundi burakeneye impinduka yukuva ku muzi, turo system kuvuga yuko nushobora gutwara imyaka 200 urushwe n'igihe Burundi bwawe butwaye muri ambargo. Nibishoboka nushobora gutwara imyaka 200 ukenesha igihugu muri ambargo. Twa dufise igitoto, twa dufise amadovize, abantu baraja kwishura, abantu bari bagize nuzeya. None uno munsi atanuzeya. Alors icanyuma ryamerezeko, urazi ko aeroport no munsi kirabasurive na M23. None aeroport ni yafatwa, umupaka azodusigaranye ni Tanzania naho nizopfa yiteranije n'u Rwanda, kuko Tanzania ni business. Urazi politiki yabo ko ari business, ni business Tanzania igirana n'u Rwanda irarengeye cyane business bagira n'u Burundi. Rero hako biteranya n'umurundi ngo babiyombesha umukiriya bazugara Uburundi bwo nyine buce bwishira muri ambargo, atani itunga bafise. Buri muri ambargo deja Beni, buri muri ambargo deja merewe nabi. Uravyumva? So ugatusanga rero certain moment umaze kugira iyo analyse nushobora kwiyugarana mu mipaka yose na aeroport deja na commerce cinjira, nta n'amaboeing akizana amakargo mu Burundi.
uravyumva indege zimara ukoroka mu Burundi n'utudege dusanzwe ni Kenya ni Ethiopian indege ikomeye ikoroka Burundi ni Brussels uravyumva ni Brussels yonyene so rero mu Burundi harakenewe impinduka y'abantu batashira imbere ubwoko bica bwenge kandi bashira imbere neza munyagihugu bagateza imbere igihugu sino tukaguma muri ibi abasuma kenshi iyo urazibwa gaci bamanda mu makarti wacu kera abasuma iyo bamenyere kwiba basanga bagwana hagati yabo bakapfa ivyo bivye niko bihera jewe jepere yuko mu Burundi rero nibatakubitwa bazoryana hagati yabo ubakubita bice bimworohera kubakubita bose nuko tugira amahoro erega baratanguye Beni baratanguye kuko muzovuga ati ngo abami babiri ngo haraba ngo bagomba ngo gugamburukira abami babiri no kuvuga abami babiri bamaze kwikekwa deje no kuvuga yamaze kubona abami babiri ivyo rero byaramaze kuba kandi urumva asertemo muno munsi namye ndaraba bajya abantu bane ngo nimba ari bane ngo bafata ingingo muri Sendet urumva batanu Reveriano ndayishimiye ujya mukuru wa parlementaire n'ujya mu financier nashoboye tamajoro ujya mukuru wa parlementaire n'ujya mu financier Nuyo muntu ushizeyo ubunyenda ariko ararojisa nico gituma uravyumva Chimamanda ico mbaza kabisa uyo muntu ushizeyo ubunyenda ariko ararojisa nico gituma uravyumva Chimamanda ico mbaza kabisa uyo muntu ushizeyo ubunyenda ikure muri mute Chimamanda ikure muri mute Chimamanda muri mute Chimamanda afisa amantu zema yari uyu ushizeyo yayiko aragira so rero nagira ngire nushobora ugenda urabe ibihugu vyose vyateye imbere bashize education imbere igihugu nikizotezwa imbere nama navuze igihugu kikiba muri agriculture arikayike ni ikimenyetso c'ubukene abandi nibashira imbere agriculture abandi nibashira imbere élevage uravyumva ni ikimenyetso c'igihugu gikenya ugaca ufata rero n'amashuri ugaca utangura gutuka nabize ko batagira intuzeya so guys nukuri kwa Mungu uno munsi bamenye yuko ngo bibigongo uravyumva ugatuka abantu bize bagize tusa bari ikora igihugu uravyumva bagira iki tusa ugacufata igiziki so rero birababaje kumva ko igihugu cacu cyari kigeze sahanu hugu umuntu atize ahubwo nahantu hugu umuntu wicabwenge igihugu aho kigeze naho hugu umuntu wicabwenge agashaka kukira azi negotiation azi kuyaga n'abantu azi kugira iki urabona uyu mutipe Dangote na ntuze yabaje Burundi ejo bundi amakondisiyo baraye bahaye Burundi kugira bazozana imitari sinibaza ko bizokunda en fait akabazo nababaza ngewe gato cyane murakomeza muvuge yego Uburundi ni bwiza pe ariko ikibazo abantu b'abahanga bakayoboye igihugu ntago muhari ni iki mwakora kugira ngo noneho mugende murwanye icyo kintu kibi gituma nta myubakire y'igihugu ihari kugira ngo noneho mugishyire ku murongo urumva icoko kwa muntu nakivugira ngaha kuri live kirategurwa mu gikari ni ibitekerezo ariko nyine muba mugomba nabyo kubyakira sino ibikorwa biriho bizokorwa kandi ikintu cyose kiritegurirwa n'u Rwanda kugira rushobore kubohora igihugu vyarayifasha imyaka bitegura so si ikintu kizuko nyene kandi utavugira hejuru mugabo kimwe gusa nuko bomenya Uburundi aho bugeze bukeneye incabwenge zidashira imbere amoko zishira imbere ubumwe bw'abarundi n'iterambere ry'abarundi ico nico kintu no munsi cyo amwe umuntu avuga ati none Uburundi bwokizwa n'iki na systeme shasha sasa rero ikintu muri kuzira ni kimwe bivuze ngo buriya akagari umudugudu na mutwara sibo nibo bantu bagashyikiriye kuyobora perezida wanyu kugira ngo ibintu bijye ku murongo kuko perezida niwe mutwe w'igihugu namwe mukaba amaboko nk'urubyiruko dutwagwa n'akagwi kuko iyo dufise perezida ivyo perezida abavuga umwanzuro bavyumva ibyo abavuga ababikora no guhakaruriro Kagame aravuga ati iki kintu
ministre ikintu mwisomeye nimwe kizoba catorewe umuti ico kintu kiba catorewe umuti ariko twebwe arakubarira ngo ibintu ngo hariho abantu bandemereye ngo ikintu ngenda cifatire mu ntoki nitagiye gufata mu ntoki ukarindira ko bihinduka ukabura akavuga ngo naka namufatanye ibi nibi bakamwereka neza amahera yivye mugabo mu nyuma tukaba tubona amuhaye indi post iri hejuru yiyo yarafise agaca garuka kavuga yuko ivyo bisuma ngo atovyirukana ngo n'abandi boza ari bisuma nkabo. exactement ubwo bivuze ngo igihugu kirimo abaturage ariko ubwo nta muyobozi gifite muri make. dufise abayobozi twebwe Oya bariho muga ntibayobora. dufise abayobozi rero mushake umuti w'icyo akantu kanyuma nagira mvuge Chimamanda akantu kanyuma nagira mvuge mu bihugu vyinshi iyo umuperezida iyo bagira batore umuntu aba umuperezida canke intwari igira itware abanza kuvuga ivyo azokora uravyumva hama ikindi naco baramucenkinga matari heard uravyumva amagara yiwe santé mentale yiwe twe mu Burundi inarakivuze ndagisubiyemo ikitwisha no munsi gituma nuko twatwawe n'abantu bavuye mu ishamba direct baca bahabwa ubutegetsi batagiriwe checking uravyumva mu ishamba no kwica mu ishamba no kwiba nico cabaranze kuko CNDD nanaga commune bari bafise uravyumva nanaga commune bari bafise nanakanuze habaye gusa negotiation baca bafata umuntu avuye mu shamba amaze imyaka nka 10 ugacumuye igihugu akora vya bindi nyene nukwiba no kwica nivyo bituranze muri imyaka 200 nukwiba no kwica rero nibaza yuko abantu bagize iyo transport direct hatabaye checking umuntu akenye avuye mu ishamba yishe yivye niki mwari mwiteze gabasha niki mwari mwiteze alors je nibaza yuko rero kandi nuno munsi hageze negociation ni pasa kuko mu mutwe sikirenga buryo ushobora kuva mu ishamba ariko ishamba reka kugumamo tugira amahoro nikindi nakongera ko ntuzebe ni gatoya 30 secondes Chimamanda uri kuvugira muri mute icyo ngomba kongeraho gatoya CNDD-FDD n'abantu bavuga tuti ko CNDD-FDD ari abagenocidere abantu bakanka kuvyemera ndabibutsa yuko abanyeshure biciwe ibuta murazi ukuntu bishwe murazi ukuntu babwirwa yuko bategerezwa kwisepara abahutu bakaje kwabo abatutsi kwabo mugabo bamaze kuvyanka baca bicira hamwe none abo bantu uko ico ni ikintu kimwe conyene abandi muribuka bururutswe imiduga tusa bari abanyagihugu nta nkoho bari bafise ntibariko barabarasa none abo bantu si bagenocidere okay thank you tuze gatoya okay murakoze ndagomba mbonera kurenga haziyemera muri comment zizamuka icyo tugomana mwanze mutuze gatoya muri hano mbonera kure yemera hano nagomezamu mbonera kure yemera izamuka mugabizi kizi gusubiza atarakajagari nk'uyu mugabane nabonye bari Burundi mbarinda hazi iciye ubwenge cyake mbonera kuri iciye ubwenge wowe banze tuzere share banze gatoya ndagoye mbonera kure iciye ubwenge wiyemere kuri mbonera kuri iciye ubwenge ubazwi ibyo usubiza ntiwigire nga urumva ngo je naragiye ngo musige itanda ngusanga bo musere banye n'imbeba zitanu ngo nambe baziraduma oya byo nibikora imbeba ntiduma kuko hano impamvu nagumijeho hano aruguru abarundi turi kumwe hano ndabona hano no umunyekongo turi kumwe impamvu namugumijeho n'abanyarwanda turi kumwe ngaho kugira ngo ntuze kuzana izindi topic zitandukanye gato please nimba uri mbona kure ntuduvuga ngo urumva ngo jewe nararyamye ngo inzoka ngo mbona ngaho irikira dodora inzoka ni dodora please Uzo mvugo zabo Risha bite vyabo Poa sana okay Ngotanyi Manga yagi twatangiranye hari cyo agomba kuvuga mu byo wumvise cyangwa ubaze imbonera kure Rishari cyangwa utangamo ibitekerezo mu byo wumvise tugende turangiza ku musozo imbonera kure yemera muri comment bize kumbwira ndazamura
yakorotse yuko Okay, oirare okay ndashima abatanze ibitekerezo bose kuko baganishije ku muti. Ikintu twari tugendereye ni ukugira Afurika yikunze, abanyafurika bakunze ibihugu byabo cyangwa umugabane wabo, kugira ngo tuzabona igisubizo. Tumaze imyaka yose dutaka ati turakennye, bizagenda gute, turabibona ariko tukabibona ntitubone igisubizo. Urumva, wenda tuzakomeza kuganira, igisubizo kizaturuka muri twebwe ubwacu, mu gutekereza neza, mu kureba ibidufitiye akamaro no mu kuganira iby'ukuri kandi bidufitiye akamaro. Biba bibabaje cyane rero kubona hari abantu babona intege nkeya, ntabwo ari kwanga abanyafurika cyangwa kwanga abasendede, ni intege nkeya banabyita n'ubujiji n'intambara bwite z'amacakubiri sendede ibikora kandi bigaragarira buri umwe, ariko ugasanga nk'umuntu aje hano arabidepanza. Ni nacyo kintu uyu muntu yansekejeho, uyu mugabo uvuye aha, njye mbonye ko namwita se iki, ari hasi cyane, kuko aravuze ngo bagiye muri Kongo gushaka Red Tabara, noneho baramubaza ko M23 yibafatiye kuki mutaje ngo muyifate kandi yarashaka kubaba, ngo yango nta muntu udufatira ngo twe turi intare ngo turicere. Mbese ni nko kuvuga ngo ni nk'imbeba, ni nk'ipusi ngo ntabwo urya imbeba yiyici. Ubwo ubwenge rero bw'ubuzima ntabwo bizana muri ubwo mitekerereze y'abo bantu. Uretse ni ukuvuga ngo perezida wanyu yarabihakanye, yihakanye ingabo ze. Uyu Ceceka niwe muntu urimo kugira. Ninde uyu muntu ninde? Ninde? Ceceka mugara mikro yanyu. Mutinge please. Sijewe. Atari ko baravuga bimyutinge semyo. Okay, nkotane komeze. Okay, ikintu kigaragara ni ukuvuga ngo ababesha uko ashatse, ababesha uko abonye. Mushobora kujya kumurwanirira, babafata ati muri Red Tabara, babamuha ati simba shaka, ubwo basi mujye mu yindi mitwe. Ni ukuvuga ngo hari ikintu abarundi mukwiye kumenya. Mukwiye kumenya ngo ese ibi bintu Neva yikora ni ubujiji cyangwa bifite impamvu, bifite icyo bihatse. Kuko FDLR irimo gusenyuka, igisirikare cy'abarundi azakirimbishwa na FDLR. Aragira ngo mwese mupfire kuri izo ndambara abashoyemo, mufatwe mujye hanze, then FDLR abari yakwepesha mu gisirikare cy'abarundi. Ubu mugiye kugira igisirikare ntabwo izitwa FNDB, nimba izitwa FDLR DNB. Sinzi ukuntu bazabifata kuko FDLR niyo arimo kubaka muri ubwo buryo bwe. So okay, thank you. Yeah, thank you. So reka nasoza mbashimira mbabwira ni abarundi burya turabavukanye, turi impanga. No kuri inama nabagira, mukanguke mumenye igisirikare cyanyu kirimo kuvangwamo FDLR, ni nayo mpamvu arimo kubohereza ku ntambara. Murebe background, murimo kugwayo se akaba yagira namba zabo arimo kuziha FDLR. Abafashwe ati abo ni Red Tabara, mukagenda ntabwo abitayeho, ababajwe. Thank you. Okay, ntabwo abitayeho, ababajwe naho azahisha FDLR, ahubwo FDLR yabonye ahantu azahishira, then ubwo mwemere kuyoborwa n'abajenosideri, abicanyi. Ubwo bene wanyu b'abarundi b'abatutsi bagiye gupfa nyine, FDLR nikikora. Murakoze. Thank you. So urabona we muze ntushobora kubona ngo ndakuduze uri mu mayeko. I'm sorry. Uri mu mayeko. Uravuga ibintu bigomba byangara, sishobora kuduza. I'm sorry. So thank you so much. Inkotanyi urakoze kandi gushimira kika yuko dukomeza tukubaka buno bumwe kugira ngo twese dukomeze guhuriza hamwe. Hari umuntu nga Inkotanyi ndamwibariza akabazo. Ndahari. Inkotanyi. Yego. Ese yuko muri Kongo hariyo abasirikare atari abarundi gusa, kuki muvuga yuko mu Burundi ariho hoba hariko haraza zo FDLR mutavuga Tanzania? na jisi aza kugufasha, baza gufashanya na Inkotanyi. Okay, impamvu nabigusubiza sibyo. Wowe Murundi nakurikiranye intangiriro ya Neva n'igisi
igisirikare cye kucyohereza muri Kongo. Kugamane yase uburyo yagiye ese ko bariyo na Somalia uburyo yagiye afunga abasirikare banze kujya muri la ntambara, kubeshya ibihugu, kuvuga ibintu akagira, kwihakana abasirikare, gupfusha abasirikare benshi kuriya. Ayo makuru yakuye kuri site z'abarundi ku gisirikare cy'u Burundi. Arahari, amakuru urayabona, arahari, wajya muri Kongo urayafite. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Richi, pardon gatoya ofete, iyo hariyo abarundi bafite abavyeyi, bafite abavukanyi, bafite abo bavukana, urumva? Rero no kuvuga yuko hari ikintu kidashobora kunyegera. Dufate uwo gisirikare ko atarisho kimwe n'igisuguti. Ndega si mu gisaba scout. Mushinga nta jewe nanje nabaye umusirikare kandi ndacariwe, urumva? Rero ikintu kibabaje iwacu niki? Ikintu kibabaje iwacu nuko tutigera twemera yuko naka yagize nayo mu gihe turiko turamufana. Ahubwo iyo kumbwira tuti wakoze nabi, wabikoze nabi, nuko hanyuma ari kubitagashi agahinduka. Ariko iyo tuguma tumufana ngo bandanya tuba turiko turamuroga. Sivyo gahici? Ici muri Somalia gato iwe Somalia abasirikare bigeze gupfira yo bangana gute? Reka ndabikubarire igito ndakwerekera Ngira nkubaze ndakwereka ico gihe kubera iki mutakomye induru ngo babakure Somalia ngo babazana. Reka ndiko ndabikubarire, reka ndiko ndabigusigurira. Somalia abantu uzi uko bagiye basuda b'abarundi deja bagiye ari ibintu biciye mu mategeko, biciye mu muco. Igice kwerekana yuko bagiye baciye mu muco. Uko bidaciye mu muco hari shiramu mpuzamakungu ariko rirabamagana. Ndiko ndakwishura ingempeze, sivyo? Rero n'abasirikare baguye muri Somalia baragarukanywe mu Burundi. Baravugwa ku maradiyo bati ubu abasirikare b'abarundi, Burundi bwabuze abasirikare bangana uku, bazozanwa umunsi uyu i Burundi, bazofobwa ukunuku. Ibyo urabizi. Ariko muri Kongo bashaba bitayema babaha isashe yirabura. Umwe wese afise isashe yirabura agendana. Uravyumva? Bwihe bamurashe baca bimba bakamuhamba ho nyene bakabandanya. Sivyo? Rero kumenyekana ntivyo reka kumenyekana kuko abasido bariyo bafise abakorege bakoranye cyane bakorana, bafise abavukana, bafise inshuti ziri mu Burundi. Rero kuvuga ngo ntivyomenyekana ntibishobose. Rero nongera ko nk'ibyo mukunda kuvuga ngo nk'ibyo mukunda kuvuga ngo Sende David ngo yagiye muri Kongo bigiye kurondera ngo retabara. Ivyo bintu hari uko byatanguye ubwa mbere niko twabihendwa, ariko mu nyuma ibyabaye muri Kongo abasuda barundi bamye kuva kuri Buyoya. Ibyo sinobideha, sivyo? Mugabo bari bafise ibyo amaintere baja kuronderayo, nico kimwe nabubu hari amaintere baja kuronderayo. Mugabo ikiyabaje niki? Ikiyabaje nuko uno munsi ubwa mbere bigitangura ko Nkotanyi ariko arabivuga, hari abasoda bapfunzwe kuko bajije ico bagiye kurondera muri Kongo, igituma bagiye gukora muri Kongo, abagiye mu gasho. Nico kituma nabanse kwambara impuzu za Kongo z'igisirikare, nabo bagiye mu gasho. Hanyuma abo bagiye bakwirikira ngo abagiye ubwa mbere ngo bagiye ngo gusanga yo ngo leta tabara. Ntitwirigera twumva bavuga ngo no munsi twagwanye na leta umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Ntitwigeze twumva avuga ngo uno munsi twagwanye na leta tabara. Nta munsi turigera twumva umuvugira igisirikare avuga yuko bagwanye na leta tabara ngo batubarire imirwano bakoze kubimenye. Mugabo mukuru w'igisirikare none baratuzaniye asiguye impamvu bari muri Kongo. Oya hingagitse nanjye mu market amagatonya hano uwo muntu abarimu reka jewe nogira akajambo nunganiye JC canke no kubariza JC gato. Hassan Yes, JC yavuze ko ari umusirikare
kandi yavuze neza ko n'ubu ngubu ari umusirikare. Ikintu nagomba kuvuga ku kintu cyerekeye muri Kongo, abasoda b'abarundi bari muri Kongo, nkurikije amakuru batanze bavuze ko habaye amasezerano ya East Africa Community, kandi tutabyirengagije twese turabizi ko bagiye ari abasirikare bose. N'icyo gihe n'u Rwanda icyo gihe rwaranagiyeyo kandi ndazi neza yuko igisirikare cy'u Rwanda RDF aricyo cyari kigejwe n'iperereza kandi rya Kongo. Ahubwo gusa ikintu ni ukunganira namwe mbona nk'ikosa nk'umurundi ni kujya bafata abasirikare b'abarundi hakwambara impuzu kuko babisinyaniye, bakambara impuzu z'igihugu cy'u Burundi, bashika bagabahereza impuzu za Kongo. Cya kintu ndakibona yuko nk'ikosa rinini cyane ubwanje nk'umurundi, ubwanje kandi nk'umusivile muto muganka nkunda Burundi. Ntabwo ari tekinike yo kubagambanira, si ikosa. Icyo kimenyetso kigaragara ibyo diruze arimo hariya ni uguhisha ukuri kugira ngo abagiye hariya batazitwa nk'abarundi, bazabanyanga basimbuza abandi. Rero bw'icyo rero icyo kintu nanjye nk'umurundi nicyo gituma mvuga ati iki kintu ni kibi cyane. Ariko Hassan, yes, genda kunda umuntu avuga ari ahantu hatuje kugira ngo yumvikane neza, sibyo? Yo, sorry. Ya musore, aho uri ndumva gusudira, ndumva amamodoka, ndumva indege wana. Sorry, okay. These are the ahantu hatuje. Ya, reka uyu mutima maybe, uyu mutima. Unaugiye mu mujyi. Oya, impamvu haravuga umwe abandi bakamyutungura ntibamyutinge. Reba nka Richard ntari kuvuga, yamyutunguye, amayeko byose birivanga. Ya, nibaza ko Richard yatahuye. Richard ya imutima zabu no muntu numvise ko bisubira. Yavuze ngo nta amayeko yavuye mu uraho, reka numvurize. Namahoro mwese na Chimamanda. Baramutsa kwa. Ngasura vuga numve Buru. Buru. Buru nugutukana gusa ntacyo kuyagereka. Okay, cheka komeza icyo agomba kuvuga. Okay. Nagomba mbaze none mu Burundi ntawodeha dufate ku bibazo bihari kandi koko ibihari birahari. Kuko ikihari kiravugwa. Mugabo singwara iri mu Burundi najyari hari ikiganiro umutama muri Paul Kagame wo mu Rwanda. Ari umutama yahaye ijambo mu kiganiro yarimwo aramwakira nyene nk'umuntu w'umurambi amenyereye ibya Afrika, aramubaza ati none ubona ibibazo biri muri Afrika bimeze gute? Icyo uwo mutama yarishyuye ko ikibazo kiri muri Afrika dufise abayobozi bikunda bajya ntibibuke gusigira abo barongoye. Ntibyavugiwe mu Burundi, byavugiwe hakurya mu Rwanda, kandi uwari karabibwira ni umutama cyo kimwe n'abandi bose b'abayobozi bo mu Rwanda. Ati none sinzi ingene yabyaheze, mugabo umutama yaravuze ati ahubwo bo barajya ntibibuke no gusigira abo barongoye. None tutavuze gusa Burundi bwacyo, ikintu mubona cyo kugwa muri rusange twe turi mbonera kure niki, kandi nimba hari ibibazo n'abategetsi bacu bakaba babicishamwe mu biganiro bimwe bimwe, akaba ari nabyo mubonera ko gufata sije mukayimara ku mwanya muremure. Ikibazo cy'intambara cyo nk'umuntu yabonye intambara, sinzi nk'abantu b'abana uwabonye intambara ntiyo kwifuza ko intambara yova muri Kongo canke mu Rwanda canke iva mu Burundi ija mu Rwanda, ahere ku Rusizi, ahere ku Kanyaru, arasa kuko intambara ikintu ca mbere ihera ko n'abagore n'abana, si babagabo si babadede muri ko muravuga. Ikintu mubona apana vyiki niki kiba gikwiye gukorwa neza
ni igiki kugira ibintu bize birahinduka muri Afrika ko si Burundi gusa ntituze turafata ngo Burundi ngo neva ngo demande wapi ubwo micokogwa icyambere genda gusubije mu majambo makeya mwebwe nkuko muri mbonera kure mukongera mukaba n'abadede mwarahanuwe igihe kirekire ico gihe mwahanuwe ntabyo mwahisemo guhindura ntimwumva ntimugirwa inama hanyuma mwege muca muhitamo perezida ari we Neva uyu mu perezida hano Neva mwahisemwo we ntabwo yitegeka afite abandi bamutegekeramo afite abandi bamuvugiramo bamande yita ibihangano igihe rero mwe mukobeje ivyo bintu mu barundi bakunda igihugu ntabwo bashobora kubareka ngo mukomeze konona igihugu muri ubwo buryo kuko igihugu ni cyatwese kigira kabiri Rufyiri ari imbere yanyu yaravuze ati ntushobora gutera imbere mu gihe mu mpimba hapfungiwe abantu bazira ubusa muri gereza no hanze y'igihugu harimo haje abantu benshi bize bahunga igihugu Rufyiri yarabivuze ari imbere yanyu sivyo uyu munsi abasirikare b'igihugu ni benshi bariko barahunga igihugu niyo mpamvu ubona hano bafashe umwanzuro ko badashobora gusubira guha pasiporo umusirikare uko abo basirikare bariko barahunga igihugu bari benshi uravyemera ego biravugwa nivyo ugaca ugenda abaganga bahunga igihugu bo kuvura abantu ni benshi bisubira ngo mu Burundi iyo abaganga bariko barahata ubuvuzi buca bugenda nabi ugaca ugenda mu barimu bahunga igihugu ni benshi iyo abarimu benshi bariko bahunga igihugu bya bijuju bikomeza kuba byinshi mu gihugu abarimu baje hanze ugwaruka rutagira ijambo kubera yuko benshi muri mwebwe mu mbonera kure muhuye n'ugaruka rutari mu mugambwe muraruhohotera cyane cyane nk'abasore si bose uvuze benshi okay murabahohotera kuri iyo mpamvu rero hari ibintu bitatu bizoba icyambere mwebwe mu badede ntabwo muhuza mu gihe mudahuza hazoba intambara ubwanyu mwigwanire uko niko kubohoka ku Burundi hanyuma ikindi kigira kabiri naco muri bino bari abantu bari mu busho bazira ubusa bafite imiryango kandi imiryango irarakara ico gihe abo bantu bari bafite iyo miryango bari mu busho bazova no mu gihugu bazofasha abagomba kuza gutera abo badede gato ikimamanda wowe uremera ko mu badede harimo abagabo b'intwara kandi bakora neza barimo cyane so ikindi ntabwo njyana cya gatatu nimba atari cya kane mwategeje inzara mu gihugu uyu munsi abarundi bari mu gihugu benshi bashonje murabazi niyo umunyagihugu avuze ati ndabajewe ndashonje muca muvuga ngo numenya ko mushonje gute kwa abana banje bahaza undi perezida turahaze ntidushonje mwe mushonje ntabwo ndabizi abo bantu rero bafite inzara nibo bazofasha n'abavuye hanze y'igihugu kubika abaje kubatera kigira gatanu mukunda igiturire ruswa uko gukunda igiturire bituma ko ufite amafaranga ni bacagira ijambo udafite amafaranga nawe nta jambo agira kandi umuntu mu kwinjiza n'ibigwanisho mu gihugu azobaha ubwo ruswa iyo ruswa yinjire abatera ibintu wabihakana ikigira gatandatu abadede mukunda abakobwa mukunda inkumi amakuru yanyu yose arazwi aho mubika ibigwanisho arazwi ivyo mukora gatoyi ntaguciriyemo yego uri kuvuga ikinkumi byo nibaza ko ni ku gatwe k'umuntu kandi usibye ibyo si mu Burundi aho ujya hose icyo bisanga reka genda kivuga mu buryo bwumvikana icyo ntawo vuga ngo si cyo cyangwa si cyo nitwona bigira ko nitwona biteba ko cyane genda ndabiguhamwe isiguro zibiri cyangwa zitatu iya mbere birazwi ko benshi muri mwebwe ababirigi bafata nkaje mu bitamazuru manini murakunda igitsina byo biva ku kinone
Numbers na Congo nivyo bibyinshi ni mirwe banamaza ngo how yeah you know that so mwe kuntwenga okay hanyuma warumvise yuko president hari ikintu yigishije avuga ngo heba bo bahabara kuko abo bahabara nibo baza bakabakuramwo byose no kubatera bizokoro icyo bahabara giheze Patiri yaravuze ati abo bantu muzabora sambaniriza mu ma office mu biro nibo bazobasambura kuko mukunda igitsina babasamburira mu biro mu ma office ikigira kane mutera amadabana bakiri bato ndikuriyo yavuze gute ndikuriyo yavuze ati Igitega muvisa abana bagira ku majana 950 batarakwiza imyaka 20 bose bafise inda kandi bagwaye sida none usanga abadede oya gatoya mbabarire nuko atarusasuma gwahabaye kandi wowe bishira ku badede urakoze cyane mu Burundi urabizi yuko mu bantu biganje mu nzego nabari mu mugambwe niko biri kuko n'umugambwe utwara niko kandi ugiye no mu Rwanda usanga bari mishaka yes ego niko biri systeme niko yubatse kwisi thank you nivyo birumvikana so rero muri abo bose batera amadabo bakobwa niba abarimo kugira ngo bagohe n'amanota babanza kukwabira oya kwabirana n'ubugogo bw'umuntu buba buri mu mutwe canke nirari ry'umugabo bireze dufate ko ivyo onye harimwo n'abasenere harimwo n'abaporona bose barimwe abarimu n'ikini kandi ugiye kuraba kuva nawe uca ubwenge abarimu wiga shimamanda abarimu ntihabura abana batera inda ivyo ntibabura navyemera no muri Amerika bariho mugabo urabona ko iyi system y'abadede keshi na keshi ivyo babishira imbere igitsina birazwi meya w'umuji wa Bujumbura yavuze ati ubu musiga mugenda no gutabura n'abagore babo siko yavuze ivyo ngira ngo nakishura reka sura kwishaka indero gisa nk'icyanyuma impunzi ziri hanze y'u Burundi zifatwa nabi ni nyinshi mwebwe mu badede mukagira na ambassade zanyu ziri hanze y'u Burundi nizifashe ba barundi bari hanze y'u Burundi bari kubahura n'ibibazo turi kumwe urabize ko bamaze bisi imbere ya president bavuga yuko abakobwa bari mu Barabu abagore bari mu Barabu bamwe barasambanwa ku nguvu abandi baricwa ambassade ntigeri hasohoka uramaze kuvyumva byo n'amakosa gusa harimo n'abambasaderi bakora neza bake nk'akarorero nka Butoyi muri Zambia ryaraheruka kuraba abantu bafungiwe Zambia ugira imana hagira umunyazambia ari hana kumva oya ujya mu mama serukira Burundi muri Zambia araheruka kuraba abapfungwa b'abarundi ariko nacabafata ubundi cyo ni ikintu ciza kubagira ko Imana ishimwe iyo ni intambwe ishimishije okay reka tubyemere okay me urabona yuko benshi majority y'abari hanze y'u Burundi bahura n'ivyo bibazo so now muri rusange rero ivyo byose navuze twebwe abarundi ntabwo tuzokwemera ko tuzokwama muri ivyo bibazo so guhanurwa byasi hazobamo ingumu n'amakofu I swear to God naho nzoba nafuye bro ingumu n'amakofu nivyo bizobamo kuneza urukunaba nico as off okay thank you oya mu bisanzwe ikintu cyose nimba hariho ikintu Imana yaremye ikagira intango haba hariho n'iherezo yacyo ikintu ko abantu tugomba kurukanga cyane good okay so hano abari muri Zambia n'abandi muri hepfo ngo gukubita uyu Samuel okay Samuel ndamano wewe cheka muri comment urabona bari muri Zambia Samuel okay bahejeje ntuze ngoma manura abandi na barangije we ntuze ruganzi Jena rifite akabazo kamwe kurinde nuko mwamumanuye ariko hari ikintu yari yavuze ko niba yimanuye Samuel
yimanuye yakomeje kugira ariko ikibazo nari mfite kuri we nuko nkuko mwavuze nyene biragoye tugifite imyumvire n'imitekerereze y'ibintu bimwe na bimwe byo kumva ko tugomba kuba ahantu abandi bantu ntibahabe cyangwa se tugomba kuba mu gihugu abandi bakaguma hanze biracyagoye. Reka nguhereze urugero nko kuba navuze kiriya cyiyumviro cyanjye cyo kuba ikibazo nahuye nacyo ntabwo ari igihe nyine gusa aho mba kimaze n'abantu benshi tumaze kugihuriraho kandi bafashe umwanzuro wo kudasubira mu gihugu nta kibazo na kimwe bafite, ariko aricyo kibazo cyabayeho cy'uko gusa bajyayo bakavuga ati bano bantu wasanga baje kuneka cyangwa se ibintu nk'ibyo, kandi ari umuntu yimariye nk'imyaka apagasa nko muri kino gihugu cya Kenya yitahira gusa ugasanga baramugendaho muri ubwo buryo gusa kuko atari mu gihugu, ugasanga ibibazo nk'ibyo arahura nabyo. Ariko none urumva kuba umuntu ahita yumva ko akwise inyanka Burundi, urumva style bimeze nkaho wagira ngo ntabwo turamenya umuntu akunda igihugu n'umuntu yanka igihugu cyangwa igisobanuro cyabyo. Nicyo kintu nashaka kugira ngo asigurire, nuko gusa nyine yakomeje kugenda mu bakozi. Njyewe ikintu nakwibariza Ceceka ku bijyanye n'ibyo Chimamanda kubajije ndetse n'ukuri agusobanuriye kandi ukaba wumva unyuzwe. Ese ku bijyanye n'amakosa yaba arimo kandi nawe ukaba ubona utayishimira, ese hari abo muba muri kumwe babigaya cyangwa byose murabishima? Ese hari icyo mwebwe mwabihinduraho cyangwa mushyigikiye abandi batari imbonerakure bafite ukuri kuri ibyo byose Chimamanda ari kugusobanurira? Murakoze. Jesse no kwishurira uwundi wari we wese kuko simba ndi muri we, ariko kubw'iwanje cyo nzi neza ntakekeranya nuko ikintu cyose kigira igihe cyacu. Kuvuga ngo ushigikiye amakosa, nimba amakosa haba hakaba hari abashobora kuyavuga, nizera neza ko nta muntu yoshigikiye ikosa usibye guhiga ingene wo rikosora gusa, kandi ibintu byose mu kuganira birakunda. Ariko amakosa urayabona. Nakubwiye nti amakosa nimba n'abansumba kure niyo bayemera, je no bandi nkande noca mvuga ngo ntayo dufate ntayo mbona n'amazi muga ndayumva nkuko uyumva. Okay, so Risha, wowe uracyara kana tugomba kwigisha ntari hari icyo ugomba kubaza? Jewe shaka kubaza nyine. Ubaza nde? Uwo ari we wese aranyishura. Oya hitamo umwe, reka ntagige wowe nyine kubera ni Umurundi. N'abarundi. Oya harimo Abanyarwanda n'Abakongo. Okay, turi bamwe. Okay, fine. So none kwico Joe. So abadede muvuga? No, Joe. Narivuze so. Okay. Ati rero abadede muvuga nuko mutaba muri kuri tiro. Hari abashima ibyo abantu bakoze, abadede bariko barakora bakabishima pe bakabikenguruka cyane. N'abandi nyine muri hanze mu binegura. None mwe muri hanze hinge gato. Tugira ikintu kimwe wewe uzi kinini kigaragara kiboneka cyiza bakoze. Abadede? Yego. Bafise presidentielle ya mbere muri Afrika. Bafite presidentielle, inzu y'umukuru w'igihugu. Yani yababashinwa n'umunsi tugiheza mu ideni. Abashinwa mu Bushinwa? None yabashinwa n'umunsi turi mu ideni. Ariko iri mu Burundi. Ni yabashinwa mu gaturi mu ideni yarusiza mu Bukene, niyo mpamvu dukenya. Ko Stade Amahoro ibiri bloqué, iri muri blocage, ntivuga ko ari yo mu Rwanda. Ijya stade. Stade Amahoro. Ijya stade. Nico kimwe n'ibikorwa remezo. Ni stade.
ijya y'u Burundi eh ajya n'ingoro y'ubwami y'umukuru w'igihugu. Okay, maybe sinde gutwenga I'm sorry. Yeah, no ndi guseka. Urigero bana okay, inyera kwaza. Urigero bana in stade yo muri Somalia. Stade yo muri Somalia. Oya pe. Bisa n'ijya y'u Burundi. Chimamanda. Yego. Yego. None Chimamanda. Wewe uri umuvyeyi waravyaye. Yego. Imbere yuko ushika hiyo uri ari ahandi waciye. Dufate kuri umunyagitega. Uvuye nk'igishubi ushitse Bujumbura. Washitse ugura imodoka canke wahereye kwikinga? Ikinga. Sawa. Nimba stade yacu utavuga ko ari stade y'umuntu. Kwiga so kwigana no. Cyane. None nimba ijya uno munsi FIFA imaze kubitwemera ko twoshobora kwakira inkino mpuzamakungu. Ejizo zindi muvuga ntizizokuba. Ibintu bigiye ku murongo neza. Inkino mpuzamakungu. Ubunye ntavyo kuja gukinira kwakira urukino rw'iki uratwenga. Uzozabe foto y'ingozi ukuntu hasigaye hameze. Zagiteka. Ariko ndakeka ko video yari igiye kurangira niyo mpamvu turimo dutwenga. Urukino mpuzamakungu. Yego ubunye Burundi ntibuzosubira kuja gusaba stade muri Kenya muri inde tuzogwakirira haje. Mpuzamakungu ivuye he? Iburayi canke yo mpuzamakungu mu byo muri Malawi no muri Tanzania. Hari abanyaburayi baraza gukina Bujumbura. Izi za Ghana zande nande ntuzi ko dukeneye muri za kane ko twajya gusaba ikibuga cyo kwishura inkino. Zo ni mpuzamakungu. None umaze kuja za Ghana nande ayo samakungu umva bakira Burundi bwonyene. Okay. Twari dufise stade zakira za Vitaro za FC zande urumva dukeneye kwakira nubwo gwa Rwanda dufate nabwo bugiye mu makungu mwakira Vitaro barinda kujya gusaba. Mvuze nti twahora na stade na urayizi ijya yakera nitwaye twemerewe kwakira ibindi bihugu ngo dukinire haje. Nimba twagiye gukina iwawe dukeneye gusubiza twasaba stade ahandi. Ubu rero mwakira mpuzamakungu. None yose amakungu Moses. Okay. Oh, thank you. Icyambere ko muri kwiga ku kibazo kijyanye n'uko umuturage yazamuka mu gihe kuri sitade. Uyu muturage ahera none uno munsi Kigali ntibavuga ko ari umujyi wubatse neza kuko hari inzu ya mbere yabanje kubakwa akazi yisumba. Byahereye ku umuturage ku isonga. Mbere yuko ibyo byose biza habanza umuturage kuba yariye, kuba ameze neza, kuba afite umutekano. Ntago baba bazamuka ngo bubake. Richard irindira gato uvuze mu Rwanda ko bose bahaze aho wabubeshe. Kuko nubu turabona ama video y'abantu bahariya mu cyaro ntucufatira uri ngaho wonye mu ntuze y'Ikigali. Reka kuri ceceka. Ego da. Mu Rwanda barahitanye bakamera abantu bashonje baravuga bati bano bantu barashonje baravuga ko bashonje baravyemera nivyo. Mu Burundi ubu ndagomba ushakira umuntu umwe kandi kuko zizaronda muhemba $200 ankamurera abantu bashonje bavuga kujya babivuze mu Burundi. Agirene undonderera umuntu mu Burundi nzomuhemba $200 buri kwezi cyangwa mu kwezi kumwe. Ankamerera abantu mu Burundi bavuga ko bakenye ko bashonje kakujya mu Rwanda babigize $200 ndayemera. N'abashonje ntibariho. Ndayemeye ndaguhe undabira umuntu abankamerera babivuga. Bavuga ko bashonje. Badashonje. Pana kubeshya oya koko bashonje. Oya. Yes sinovuga ngo abashonje ntabahari kuko kwisi yose no ngaho wonyure ntabuze ubushobozi. Mvuze undabira umuntu uzoguha $200 tumuhembe adukamarira abashonje babivuge uko biyumva kujya mu Rwanda babigize.
sawa nzoguhinyisha umugabo rero ico nari nishuye uwo mumama nuko yaravuze ndakivuga Ziriza muze nico nagombye kuvuga ko cinzara ya ico nagombye kwerekana icaha iyo umuntu amaze guhabwa uburenganzira bwo kwatura atagwaye ni intango y'ugukira twebwe mu Burundi kibazo gihari wihenze ukanatangaza ko ushonje uca muhaguruka muti wuri umwasi w'igihugu ivyo birazwa naje ko ndabivuze ndi umwasi w'igihugu hari abashonje uri ndabizi bikovuga bari mu gihugu bro muri ko ravu naje ndi mu gihugu gero bikira kesandura hari barahari urabanza umpijana kwanza mbanze mfungure hama izindi desa nazo oya zo zari inkuru ntacyo fane izindi desa nazo kandi mu bisanzwe wewe ndakunda kugukurikirana cyane abufasha urabafasha ta publicité zahabaye sivyo icyo nacyo kiri mu byo nkukundiye rero umuntu avuga agakora ivyo ni vyiza rero je nk'ivyo iyo misi umpaye vraiment ntayo noshobora mvugisha ukuri siwe gusa bose ya bose okay now dusubire kuri stade rero kuri stade reka dusubire kuri stade gatoya jewe ndabashimira mwebwe mwakuza mu mufuko wanyu mugatanga amafaranga ngo hajya ahantu mharoke muhakinira ndabashimira urumva ko ari intambwe ku munyagihugu mugabo cyanga ya leta leta ni ikimoze leta si jewe leta ndakubwira leta iratoza amakore uratoza amakore ndi mu bayatanga uratoza oya je sindi kwikamba good leta iratoza amakore leta irakora business hari amafaranga ava mu butara ava mu bintu by'igihugu muga perezida yavuze yuko igihe mwebwe yewe twakura amafaranga mu mufuko ngo twubake ijya stade ngo leta ngo ntiyari ifite zero perezida niwe yabivuze urabyumvise byo byaravuzwe thank you bisigura ngo rero leta yacira Kenya niyo mpamvu jewe nabo dukora ibintu by'abantu baciriritse kuko leta itabisize n'ingufu sivyo kuri aya mafaranga y'igihugu abura perezida yama yaje ngaho avuga yuko bimwe muri bari abategetsi baba bari kumwe ko buri mwaka biba miliyoni 40 z'amadolari urabyumvise ivyo biravugwa ziriya 40 sidiki kinya mu gishana mu nyihanganye ziriya 40 miliyoni 40 z'amadolari kubera icyo batazizana ngo zubake stade nziza icyakabiri mwavuze yuko mushaka kubaka arena nivyo byo biruba bitanguko murakoze arena y'Igitega wowe barayibonye urayizi hotel hajya apane hotel arena baya ntayo mbona neza Igitega sinkunda gutembera gusa ndashika hinge gatoye arena y'Igitega yubatswe have ku nambari miliyaridi 50 nturayibona oya sinkunda kuhatembera Igitega uvuga ndayibereke komeza muvuga ndayibereke komeza muvuga ego shira yidrap ne maze muvuge ndayirabe hano oya sigibaza n'ababatsi abanyarwanda bavuga ngo abaturage ku isonga nabo biriko barabomorerwa amatsi baraza kuyikinisha oya gusa ikintu gihari nuko na Yesu yaravuze ati nturabe akamanyu kari mu gisho cya mugenzi wawe kandi si ngombwa ngo weze u Rwanda kugira uvuge nabo Burundi oya ahubwo nimba turi ku kibazo cy'u Burundi tuvuge cy'u Burundi cy'u Rwanda muvuge cy'u Rwanda nta ngorane ntacyo bitwaye abo bace baza kuvuga ngo Burundi ngo mukora iki nabo abo bagoya Rwanda bafise opposition yabo no kubiki bataja kunigana nayo ingorane barayitinya nta munyarwanda ari ngaha mwizo nkotanyi muri bande yo guturukira live ya opposition y'u Rwanda nta n'umuntu utabamarako mugaba bakazi no kwa Moses bakinyegeza bakaza kutubwira ibyo twokora nabo bababwiye amakosa yabo nta numwe bose baca biruka mu bisego bagatukana nta live uzosanga k'ibisego nk'inyarwanda gusa ikintu nagomba mbwira abanyarwanda hari icyo tukibasumbya twe bamwe
uritahura ukimenya mugabo biragoye ingene avugira hazarani ibibazo vyabo byose birera barezanye heme ko vyase kamana yanje Moses wayibuze oya birase ngene iramaje batuza oya iri hano iwanje byase ngene mpindura kuri profile ngo ndayishire mwurika buraha mvuga ikibanza herereye mu Gitega wanajara arigeno impande ya ntuze ya stade ira stade bahora bakunda gukiniramo yana nki Gitega hari stade Gitega hari stade arim yindi ntiruzi birasa ko sinzi impamvu ya ntacyo vyihoze vyanse byasa musosoro bora ndababaye ndakesera mana yanje ndababaye nagabace ndagiza reka ndabe kuri Facebook ahiri cyo ndangiza ndayibereki intuze iyi arena mucyo murabyo arena nayo bagomba kubaka bano bazehe bacu ndaki cyo ndabereka arena mushaka kubaka niko mutavuga none kaba we Moses ngwiri haruhande yahari igiti cyo hagati vuze abahanzi baca bahano amajahe ahantu hari igiti cyo hagati mu gihugu ni naho itaboneka cyane urahabona hano wabonye arena y'u Burundi arena gira kuri big screen byase ni kuri nahande kuri telefone mbisize byase ya niyo mpamvu nabikoze byase sinzi impamvu ariko naho biri kure iyo yubatswe na Gasape ngira wenyine yubatswe na Gasape wenyine naho leta yo wabonye arena yacu bayibonye y'u Burundi arena abandi bawe bagwaye Italy iyo menga ni shengero Moses wiki norabandi bawe bagwaye Italy n'abarubaki Burundi kwere je arena ni hotel what arena nziri Gitega ni hotel so okay now iyi niyo rero arena namwe mushaka kubaka uyu munsi ega nawe uri muri umurundi no ore siza byasiragura byasa ariko ikiri cyo mugiye kwita arena iki kumenga gifise na publicité nke banga atari ico tuzotunganya gishasha teka nari cyaraparazi no mu Burundi gira kizibaki okay so reka tubyihoze byaheze ariko ibyo rero ngo byo stade ngo zo kwakira urukino mpuzamahanga ngo za arena mugiye kubaka muwe muravyihoza izi job oya gusa nakubwiye gutambuka uhera kugushingura oya wewe si wewe leta niyo tubwira wewe warahejeje wewe leta nibo bashinzwe banebwe si wewe no rega leta ihuye n'uburyo bwayo none leta nta cumi yasizemo isoko n'ibyayi nane soko aba engineer ntibarahiza amapine basizemo 20%. What? Abanyamitahe bazanye 20%, isoko leta ishiramo ga 20%. No, perezida aheruka kuvuga yuko na 10 atagiye. Nta munyamitahe yoja muri ico kigangara kijya ngo ni stade. Oya tuvuga isoko. Igiye ko biraboneka kari y'abarundi gusa. Imyaka 11 yose. Mwende babaza mwe muri mbonera kwe n'abadede muri ngaho. Ya ndege y'u Burundi iri he? Ndege. Ye. None ndege yo muri Amerika bujya wagiye naye ya Burundi. Uvugisha ukuri ubu fa ko ufise itike yiwawe nico kintu none ufise amavraga
ugiye ushaka sigwa mugeni naye ya Burundi no mbajije wagiye ngo wese naye ya okay Ethiopia mbajije ya ndege y'i Burundi iri he where is it iri Espagne muri ntunze muri garage imyaka 11 muri Espagne muri garage Ega Moses leta ifise ibintu irabira by'abanyagihugu sibyo none ugira ngo umunyagihugu wo mu Cendajuru azoja mu ndege gari mugabo azoba akeneye misi yose imiti ya malaria mugabo uri muri garage ibyo ari base hariho amabezwe usanga ari seconde nandi primaire mugabo uri muri ndege iyo ndege iri muri garage iri gukogwa iri guhingurwa nyene ngira byaraharanganye none barayigurishije twabwira ko utayigurishije iri muri garage yaragurishije abazotuzanira rero amafaranga yayo ngira bafite ibindi bagira bati yo werisha mena checheka risha hari urugomero rwo ku mpanda rwatangiwe imiliyaridi 50 na zine okay na zine izo miliyaridi perezida yaraje ararira avuga ko zariwe akabazo gahari mwibaza ko perezida atamenye waziriwe yaramumenye no yera kumumenya gute amafaranga nkayo woyajya ukara kumenyekana yo barafashe cyo batse bintuze ubutungane je nk'ubu sinomenya ico ndayivugako okay Shabani muramuzi twaramubonye mamudarafugaho ndaramubonye no ku za Facebook kiriya gitoro yaraye yivye yarafashe ijya biracari mu matungo nuko ngira yaragwaye ngira ngo sinzi na mu komiseri bafashe mu ntuze baramufunga we checheka ego poroje isazi igeze he ya poroje mburazi ko bayishishuye mu Rwanda ngo hariho wari yarayitanguye kera yaje ntazo noroye yatanguriye mu Rwanda ijya niye nyarwanda yani kopi oya tujya ujya kopiye ku barundi ndamuzi nabivuze mbere oya ntabwo ahubwo abarundi bakopiye mu Rwanda ujya mu namuvuze mbere ariko ndabivuze bacaje kuri birebire ndahose imisiba oya ngeze ndi umworozi ntacyo no bivuga ko ivy'ubworozi Risha yari ntari hafi sinzi tari Risha okay werisha cyagitoro kiva mu masobe y'urukwavu cyagitoro kiva mu masobe y'inkwavu kigeze urukwavu rusoba igitoro cyari muri laboratoire werisha njya kiri muri laboratoire maze urukwavu rurasoba igitoro yo na perezida yarabitangaje nta soni ujya n'umukomedi atera inkuru abantu benshi abashaka batwenge nta birenze okay umva iyo tekinoloji bawe okay reka dusezeranire ndabashimye niyo mpamvu bamwe batinyaga kuduga reka dusezerane okay oya mwakoze kutwakira ya namwe ndabashimiye kandi muze muravugisha ukuri bizohinduka buke ku murongo byose
namwe nuko nyene muriko murakora. Okay, thank you murakoze cyane. Okay. Namwe mwakoze. Yeah. Okay, aba izo gift murakoze. Risha bayirisha. Sawa mutamu. Okay. We Africa. Ego mwakoze. Yeah, nta jambo ugomba gushikiriza twugare. Twazi nta barusha kuzamura. Okay. Ijambo nashikiriza ndashimira abantu bose bashije kuzana ibitekerezo byabo. Tugume dukundane, ikindi novuga ibyo dupfa biruta ibyo dupfana. Hanyuma ibyo dukwiriye gushira imbere cyane nuko twese turi abanyafrika kandi ibihugu byacu cyane cyane turi amahasa nkuko bavuze. Ibindi byo gukomeza gucanamo ngo abango nibo bagezweho kurongora cyangwa nibo bagezeho kugira iki, tubyikuremo dukundane kuko nubundi aho bari hari abandi kandi nabo bazavaho n'abandi bajyeho. Tugume muri byo usange duhora turi mu gwangaro twese. Ndabakunda mwese. Peace. Thank you. God bless you. Ruku urakoze. Yeruganzo harashobora gusezereraho. Nanjye ndabashimiye cyane mwakoze kumpa umwanya, gusa ni byiza twakabaye twese dusenyera ku mugozi umwe, cyane cyane nk'abantu baba bari kure ya Afurika